ariko ivyo ushaka kubona uzovyibone utanga rega komba kabisa sentire noire iko na sentire jaune iko na sentire blanc iko hariho n'akantu nawe rice tukubana none uvuze ngo bazoririmba donc usumvye wundi arapora ki mukali wa live East Africa na mukali wa live tena bon je nibaza yuko reka kwanza ndamwishura umuhungu uyusema vumba uyu muziki wewe ukunda wa challenge w'induru uvuga ibi uvuga biriya twebwe nukora navyo twakoresheje ivyo twebwe kuva ku muzi w'umunyagihugu turazwi abandi bashaka guhenereza bashaka yuko bigira abasazi twebwe ivyo iyo classe nayo turimo ntidukoma induru akazi kacu niko kari mu banyagihugu nta bindi ayo ma challenge bikivyo nivyo bakira bato tena tangu muziki ata telefone portable yari sirvu ata na internet ari umuziki narawuvugije ukuzuza na stade ata moya ya communication isamirize gusa abantu bakaza kuraba ikirori rero ivyubu ndubidufatanye ko cyane kuko uze wari kurifuza yuko ubona papa wari kwa kina football nka Ronaldo ndibishoboka reka bajya bagira challenge bagire ni vyabo ni gihe cyabo ariko twebwe turafise uko dukora ibintu turafise umuziki wacu kuteye hanyuma na message tuvuga ziratandukanye turirimba amahoro uyaririmba amahoro nko muri East Africa turabona mu bindi bihugu usanga umwe bangana imigenge y'uko n'igenge y'uko kaba tuzi yuko nkuko Vishu avuga yuko yace mu makanda yigiye ba inspire na Kiduma igihugu mugaba chazari mukari wa live East Africa aho kantu nako tukaba tukamuziko kandi na Kidumu hoho no muri East Africa baramushingira n'intahe mugabo no kenshi iyo abantu mwe nabo umwe ariyo challenge sinzi impamvu Vishu abaye mukari wa East Africa na Kidumu mukari wa East Africa umwanya wacumoye ariko habaye ibya atatu twese dukora kugira uwo mwanya tuwucumbure bari basaba imbabazi ntari nagusigura birebire tutamuze mugira turavuga naho hari kuvuga ni press conference ikiganiro kubaritamo cy'amakuru uzakuyaga kuderekeye igiteramo izoba imenekerezo ya mbere ukwezi kw'icyenda bari ku munsi w'Imana hariya i Bugarama kuri Green Park Resort byinshi mumaze iminsi mubyumva ariko twashatse amazinda cyangwa amakengahere Jean Pierre Nimbona Kidumu Kido kibuganizo mu Kristo yamaze kudutwaramo Vishu Love mukari wa East Africa mukari wa live East Africa nzima nawe nari ngaha uyu mubona ngaha ashaka kwigira ko bizango tumuzi akabaje aserukira biomass n'ishyirahamwe iri mu byafashije igiteramo hari n'abandi badufashije turaza kubagaruka ko bankogu ndetse na CCM ariko rero nagomba ndabasabe akazi bakamenyereye ariko kubera wa mwanya twataye inyuma tuza kugerageza tuvuge muri make kugira tubandanye mu bindi bikorwa kugira namwe murongo umwanya wo kuja gupostinga uri muzoba mukuye ngaho nuko rero jewe niko ndavuga ni conference turabira ingenzi wanyu reka neza na neza umwanya ukijamba araryamana muhe Kiduma cyakora iby'imyaka n'uburambe mu kazi ama Vishu Love hanyuma na biomass icyo twakibazo bita tushanke bine hanyuma turangiza karibu itugira amahoro byangoye gatoya gushika ku mwanya kuko naciye ahandi hantu kuvyerekeye amagara maze iminsi njayo ariko ino concert yo i Bugarama ni inyongera mu zindi tumaze gukora nosaba yuko muturabira ko karorero yuko twebwe kuva muri 2018 jewe na Vishu dusangira podium kuri Savonor igihe vyabere kuri Entente Sportive Vishu yarimo
et puis twabandanije gutyo ndasaba yuko n'abandi ba artiste bo birabira bazore bapartage podium mu rukundo ata complexe atanduye. Rero ibugarama jewe ngiye kubera ama relation mfitaniye na Antoine Muzaneza. Muzaneza yaramfashije cyane mu misi ya mbere ya Boda Boda Band, yaranguye inyuma kabisa n'ibindi vyinshi. Rero iyo operation nayise ko ari gusubiza mu ndumane, uhereye ahantu uzovuza nza kuvuza uno munsi nabo hari ukuntu bitagenze neza ndabavugirize canja Van Beach aciye mfata ingingo nabone ko ncenda barabira. Ariko Antoine by'umwihariko we ni relation ziri approfondi dufitaniye nk'aba frère nk'abavukanyi nk'abagenzi b'umwanya muremure. Rero ni ivyo, ariko Antoine ariko arambaza ati ubona twoza nandeli zana Vishu, uravyumva? Rero Vishu yarivugiye kuko n'umu artiste afise n'ukuntu ahagaze, yarivugiye ariko je gikuru nuko namubonye ko bamushize na bindi nitugira amahoro. Akoze cyane, nizere ko tumeze neza twese. Hanyuma nkuko Mutama Kiduma yaje kubivuga, tumaze igihe kirekire dusangira stage, kandi nibaza ko n'abadukurikirana bakwiye kubirabira kwa karorero. Namwebwe nk'abajournaliste mukagira ico mubwiye abafana canke abandi baririmbyi bariko bararuka gushika ubu. Hanyuma igiteramo cyo ku munsi w'Imana, uko Kidumu yakivuze, agomba gusubiriza mu ndumane Antoine Muzaneza, ariko Vishu agaca yinjira muri abo bantu b'abafrere babiri batanguranye kare. Vishu nawe akabinjiramo kugira ngo baca bagira ico bamukoreye nabo bantu babiri. Vishu rero abigiyemwo, je ico ndababwira nuko umuziki Kiduma avuza mwese murawuzi. Ibaza ko imyaka maze no mukanya twego twumviriza indirimbo ziwe hano zita kanovera. Hama Vishu rero ni novuga ni nka generation yaje inyuma ya Kidumu, mugabo iza yoga novuga ngo ica mu makanda ya Kidumu. Hama Imana igacikora ivyayo, Vishu agaca asangira stage n'uwo muntu yakuze yumva canke yaciye mu makanda yiwe. Je rero ndabwira ngo ku munsi w'Imana hazoca uwambaye, utambaye wese nibaza ko yoronka ikibanza. Ku munsi w'Imana hazoca uwambaye ibugarama. Jewe ndi tayari, Kidumu yama yiteguye. Mugaje nabwiye ko indirimbo yitwa History murazi napambana kama komando, ndahari rero na Kidumu arahari. Nibaza ko tuzotanga umunezero abantu batarigira babona canke batarigira bumva. Ndi tayari rero kubinyega. Aha Mutama hejeje kubivuga byose, nibaza ko twebwe turi tayari, ahubwo hasigaye ko mwebwe muja gukwiragiza ino nkuru kugira ngo abantu basidukane niyo nkahama uburyohe bube bwinshi, abantu babandanye kubaho neza. Murakoze. Uko inyuma ya Kidumu, inyuma ya Vishu, reka twumvirize abaserukiye ishyirahamwe ryafashije cyane mu nteguro ya kino gikorwa. Je ku mazina nitwa Simbizi wa Semavumba. Akabazo kanje kaja kuri Kidumu na Vishu. Tumenyereye yuko muri entertainment akora challenge, nko muri East Africa, turabona mu bindi bihugu usanga aho mwanga ari migenge gihugu n'igenge gihugu. Kaba tuzi yuko nkuko Vishu avuga yuko yace mu makanda yigiye ba inspire na Kidumu igihugu, mugabo acazari mukari wa live East Africa. Aho kandi nako tukaba tukamuziko kandi na Kidumu ho no muri East Africa baramushingira n'intahe. Mugabo no kenshi iyo abantu mwe nabo umwe ariyo challenge, sinzi impamvu Vishu abaye mukari wa East Africa na Kidumu mukari wa East Africa, mu gihe twari tumufise mukari wa East Africa n'ubundi Kidumu before. Hama kenshi abantu bafise bagira ku ma challenge, biragoye yuko baja bahurira kuri stage imwe kubera bose
ico baba bariko baradandaza kiba ari kimwe. Natwe do ku bantu bazozi Bugarama ndakeneye kumenya ahari iyo challenge kizode partage ko nico mu Kinyarwanda ngo n'amatsiko. Hari akantu ko tuma tubabona bicaranye ngaha mugabo ka kantu ka mukari kazotuma tuvi Bujumbura aho kari. Ikibazo cyanje kiruko sinzi ko gitahuritse, ndibaza kiratahuritse nuko nyene aho nabajije. Vishu agira live, jewe nagira live. Vishu ayikorera mu Burundi, je ngayikorera muri Kenya. Rero uravye famille royale, hari umwami akaba prince akaba ibintu nk'ivyo, uravyumva? Ariko biravye ni famille royale. Rero nous sommes dans une même famille, umwe wese afise role yiwe. Urabona ubaye president wa Union Africaine, ariko wibuke ko ariyo ba president b'ibihugu ngaho. Nivyo nshase kuvuga. Kira noneho izina rya mukari wa live Vishu yararifashe, jewe bararimpaye, ariko je nashimye kwita patiri mukuru. Vishu aravyemera rega naho kari rega Vishu umupatiri, je ndi mupatiri. Nimu duteranye kuri Facebook. Ako niko dukemeye ko tukatudugana Bugarama. Abo kantu ivoko kabadugana kubera ko izina rya mukali wa live jewe narikuye kuri show twakoranye na Diamond ahantu hari hano, ndamubwira nti ukinikanyaga na mimi na kutuma kugatumba ndo jina limetoka. Yazanywe n'abatanzania bazananye nawe babonye performance nagize niyo yagize, baca bararima abantu bavyumvise bariko barabimbwira, baca barariduza rigumuko. Sasa Kidumu yari yabitanguye kare, ibihugu amaze kuzunguruka, je navyo ndazunguruka muri East Africa ngo babone ubwo bukari bwanje, akazotuma rero muduga nakabo bantu babiri barafise bari muri famille royale, barafise aho bahurira. Uko Kidumu yababwiye ati Vishu ari mu Burundi arafashe mu Burundi, Kidumu yarafashe Kenya arayigiriye, tufashe Kenya no Burundi tukabiteranya byo bingana gute? Bica biba vyinshi cyane. Oya bica vyitwa wakali wa live. Nibaza bacumvika cyane gose. Jewe natangiye kubakurikira aba bahungu bakiri muhira bar. Ivyo niboneye navyo Antoine Muzaneza yabonye. Bavuza neza bakiri kumwe na wa Muhisi. Rero reka yironderera amahera ashaka fire kuri sera. Nzoba nkiyariye none nafu. Reka je mu kanya gato nari nafuye. Ole sana. Narinzi naho narindi. Rero nawe ni wapfa ntuzomenya uzoburi. Peut-être n'indi concert mu ijuru. Okay. Sindasigura neza igituma turi kumwe na Vishu. Tumeze cyo kimwe. Uwe yagize nka jewe natanguye kuri live cyangwa muri studio. Nabikoze uko nyene. Yatanguye kwanza kuvuza, kumenya kuvuza, acaja muri studio. Na jewe nuko nyene. Hari abandi batangura studio bagacara rero batangura kwigisha kuvuza. Turumvikanye. Twebwe twabitanguye ugusa. Avuza mainstrima, mvuza mainstrima. Tumeze cyo kimwe. Kandi dusa abantu badukurikira bashaka kumera mu runganwe rumwe. Rero abantu ntibumve nabi ngo Vishu na Kidumoya n'abandi bapanga ibindi bahamagare bitoke neza tu. Igikuru gusa nuko tuduza bino bintu biduge. Abandi rero sasa hose amakaraoke umaze kuyazunguruka urumva bavuza gute? Neza cyane. Urumva repertoire imeze gute? Numva yuko ikurikira wa murongo natwe twakurikiye za Keza Mutima, Orchestre Nationale, Amabano, siko iyo niyo nzira twese twakurikiye. Ahubwo icyo kintu ni mu giprotege n'igitakare, kuko mu bihugu bibanye ngaha bimaze kumenyekana yuko kuri live turi hejuru.
abadutumira turabitaba tukabafasha. Hari nawe fanya kazi ndio byote. Watch. Urakoze mu biteramo nk'ibi yinye ni biteramo ukunze gushigikira kuko ni biteramo biba bikenewe. So nk'iki giteramo twinye cyane komye igiteramo twashigikiye cyane gose kuko uravye intumbero yacu urana ko ari igiteramo cyo gufasha abanyeshuri kugira ngo basezere buruko bwabo. Bitabuze nuko n'ibindi biteramo bazotegura batutuye tuzobashigikira ubudo tushoboye. Yes. Bainta Star Boy the Ship sanzwe ndongo ikinyamakuru Star TV 257. D'abord kurande rw'iwanje reka mpamagariye cyane abakunzi ba Star TV basanzwe bakurikirana Star TV ko tuzoba turi Bugarama kuryoherwa na cyane wa muziki w'ikibiriraho umuziki mwiza ndetse unaryoshe. Nibaza ko ari genda barongoye na cyane mu kubazanira ibikorwa vyiza n'abatumiye nibaza ko bazoza bose kugira dushigikirane muri rwa rukundo. Ikibazo cyane kica kibiki cyerekereza kuri Kidumu twakuze twumva twavutse mwaratanguye umuziki n'ubu ndetse tukibona mumeze neza mu muziki. Bigiki muri ko murakora iyo bavuze patriotisme ni gukunda ivyo wacu. Mbega hariya mu gihugu ca Kenya ko mwavuze yuko mu Burundi hari uwundi mukari wa show kubera iki nka Kidumu mutari yumvira ati reka dufate dutegure concert hano mu gihugu ca Kenya. Ndabereke yuko muri Kenya mu Burundi hasigaye abandi bantu bakaze wanashima umwanya n'umwanya bashobora kushikira cyane wanashima kuba turi kuri niveau imwe. Mbega ico kintu kizoboneka ryari? Murakoze. Ico kintu twarakivuganye na President Samuel twara diaspora yuko tugira dufungure kuzungurukana nawe kugira ngo duhuze abarundi. Rero iyo program irahari kabisa humura. Ikindi kintu naco ndashimiye Biomass, ndashimiye na Banko Bubakaringa mu bintu kabisa je novuga ndavyige natanguriye naho bigeze ubu je no kwifelicita yuko business n'umuziki biriko birafatana 100%, aho utugurura bare cyangwa restaurant ushiri ruhande umuziki. Ico kintu kabisa tucikomere kwa mashi kubera hano twicaye bandi irahari, ushike ku mutwezi bandi irahari, ushike hehe bandi irahari, n'ahandi henshi n'Igitega hose imaze kuba culture. Ivyashara vyose uvyugurura wiyumvira umuziki. Aya mashira hamwe rero nibatangure kwiyumvira bashaka visibility biyumvira abanyamuziki, aho niho bizoca bisa n'ivyo abatanzania kujya mama muvyifuza vraiment. Atari uko tuhama dutamba twirorera kubera yuko mwebwe mubona kumenga abaririmbye ariko ndabaha isango vuba cyane tuzora dukontrola abanyagihugu. Murakoze cyane. Nakoze cyane numvise mu ntangamarara batubwiye ko tuza kuvuga ku bijanye neza na kino giteramo cyo ku munsi wa Mungu hariya Bugarama. Rero kajewe ikibazo ndakibaza ari kimwe mugabo kitaza kwishurwa na mwebwe mwese. Tariki 30 itariki imwe y'ukwezi kw'icenda ngo azona kitenya mugeza kizoba twemirije hafi na hafi itangura ry'amashuri. Abavyeyi basha kuba kwibaza ko bari mu bihe bidasanzwe. Ndabaza Kidumu, ndabaza Vishu, ndabaza Nuriya yaserukiye iriya nyubako acankira iriya organisation yashoboye gutunganya kino giteramo. Ni giki mwiteguriye guha bene gihugu muri bune bukene bwo kwiyunguruza bw'ingore bwo kwiyunguruza cyotuma bemera bakumva yuko gusiba Bugarama ari ngorane ari kintu baba bahombye? Ni giki mugiye kwerekana performance imeze gute hariya mwiteguriye gute guha abantu akabijya n'akabinywa kotuma mu by'ukuri hamba vuba ibyo byose bumva ko kutaba Bugarama kw'iryo sango cyo bari gihomo? Murakoze. Nishure cyangwa wishure mwese murishure umwe wese arishure. Je noshimye yuko Antoine Muzaneza yo bari ngaha akanatubwira yuko yotarya n'amakaye uwo munsi. Sivyo ndacishwe rero ko mubivuze ndabimubwira
ategekanye n'amakaye y'abana basi bakeya na 50 abahe dukora ikimenyetso ngicyo ariko icyo cyumviro ni sawa ni sawa kote icyo uzugiye gutanga twebwe tuzokenera amakaye ngo tuzokenera kuryoherwa zotanga umuziki hari kiri ntanga uzakura uvuza neza gusumba ubu ibyo nibyo ushaka yego ariko vyama vyabaye Vishu nawe acachiki agira ko asome kunturira bon je nibaza yuko reka kwanza ndamwishyura umuhungu uyusema Vumba uyu muziki wewe ukunda wa challenge w'induru uvuga ibi uvuga biriya twebwe nukora navyo twakoresheje ivyo twebwe kuva ku muzi w'umunyagihugu turazwi abandi bashaka guhenereza bashaka yuko bigira abasazi twebwe ivyo iyo classe nayo turimo ntidukoma induru akazi kacu niko kari mu banyagihugu nta bindi ayo ma challenge biki ibyo nivyo bakira bato je natanga umuziki ata telefone portable yari sirvu ata na internet ari umuziki narawuvugije ukuzuza na stade ata moya ya communication isamirizi gusa abantu bakaza kuraba ikirori rero ivyubu ndubidufatanye ko cyane kuko uzo wari kurifuza yuko ubona papa wari ko kina football nka Ronaldo ndibishoboka reka bajya bagira challenge bagire ni vyabo ni gihe cyabo ariko twebwe turafise uko dukora ibintu turafise umuziki wacu kuteye hanyuma na message tuvuga ziratandukanye turirimba amahoro uyaririmba amahoro turirimba vyerekeye mu ngo z'abantu uyu ni vyakora turirimba ivyerekeye ubuzima bwa misi yose uyu nawe ni vyakora turirimba ivyerekeye ibizuko ndabikora uyarabikora sivyo ganani ubona ama challenge ndashoboka ariko ivyo ushaka kubona uzovyibone utangarega komba kabisa ceinture noire iko na ceinture jaune iko na ceinture blanc iko hariho n'akantu nawe urice tukubaza nanovuze ngo bazoririmba no kusumvya uwundi arapora ki mkali wa live East Africa na mkali wa live tena nako kuririmba murimba bimwe mubwire gutya yuko na papa ava mu bakardinale n'umukardinale yajya nuko aba yaratowe tu ati umwotsi wera waduze twatoye uyu abe papa ariko n'abakardinale bon nibaza ko umunsi twende kuzomenya kardinale na papa none we waraje Van Beach reka dushishikare umwanya watakaye uyu ariko arateranya uno muhungu ariko arateranya okay tumwima amatwi Vishuloves bon ashaka kumenya bazovuza neza ivyo nibaza ko kuri tubwire wewe ugiye gutanga motiva jewe nzotanga umuziki kubera ko misi yose iyo ndonse show je nkora show nk'iya nyuma nkoze mu buzima sivyo iyi rero show yo ku munsi w'Imana itariki imwe nzoyifata ko ari show ya nyuma iyo ukora ikintu nk'icyanyuma urumva yuko ushiramo ingufu zawe zose zishoboka je nzozuyaza wavyumvise mukari wa show je nzozuyaza wavyumvise ko birahindutse ako kabazo nyene mengo na hariya kurundi ruhande bokishyura buri mwaka yamiba ubu rero hariho akabirya hariko duhamagara aba DJ bajya performance yabo nasema Vumba zori hari akabirya hariho no Code Star bari hari ko biri kose bizineza yuko iyo ugomba kugenda ahantu uzi ko itike yahiziye reserve ava rero nkizimbutse cyangwa umenye ko place yawe hari ubu rero tumira abantu bose yuko simwe byo mu mwaka uheze cyangwa mu mwaka cyangwa undi mwaka wahera ubu nyine ikindi kintu kundi go hejuru cyane nyaze yuko ibintu nk'ibi yinye atanwa ashaka gusiba ngo tumugenda n'amaguru ngabo gashika